nk'izo gufatwa ku nguvu vyovyo urumva ko bisanzwe ari nk'ibintu vy'ibanga, ntibaheza ngo babitubwire twebwe, kandi no mu mashirahamwe ntibaheza ngo banagende, ko muri iki gihe hari ubwoba bwinshi kuko hariho n'iterabwoba rihari, bavuga yuko uhirahira ugatwara ibintu vy'ibibazo bashobora kuguhungura ku nguvu kubera ikintu cose bagutuma amafomu. Nyuma yo gufatwa ku nguvu umuntu araheza akagira indwara nyinshi zikurikira zifatiye mu bihimba vy'irondoka, izikira izidakira. Vyiza boja kwa muganga, bogenda bakitura kwa muganga, nubwo bitoroshe, ntivyoroshe kuko iyo uvuze ko wafashwe ku nguvu ni processus ndende ngaha mu nkambi, baca bakurungika kwa muganga bagaheza bakagutuma kuri polisi. Rero abanyagihugu benshi bagira ubwoba bwo kuja kuri polisi. Ndakubwiza ukuri, ubu ngaha mu nkambi abantu bafise ibibazo ni benshi kandi ni vyinshi cyane kandi binateye ubwoba, ariko benshi bari mu bwoba ntangere yuko uhirahiye ukaja kuvuga ikintu baca bavuga ngo ayo n'amakesi ngo nabo ariko bararondera ngo kujanwa mu bihugu vyo hanze. Bafise ubwoba bwinshi, nta hantu namwe novuga ngo barafise baja gutora ibibazo kubera ubwo bwoba bafise. Gusa ico umuntu yobahanura bogenda kwa muganga, nubwo bitoroshe, ntivyoroshe na gatoya, ariko boheza bakagenda kwa muganga bakabakingira bimwe bimwe basi.